kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yagiranye inama na bagenzi be bane muri batanu kuri barindwi b'akarere k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yari yatumiye ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu vya Afrika y'ubuseruko yatumweko na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe atwara uwo muryango mu kiringo c'umwaka wose. Yatumiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo arabwa cane n'ikibazo c'abakoranije c'umutekano muke mu buseruko bw'ico gihugu utuma akarere kose gahungabana. Abandi batumiwe ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda. Ibiro vya Perezida Tshisekedi vyavuze ko Uhuru Kenyatta yari yakoranije aba banyacubahiro hatarimwo Ndayishimiye mu ntango z'uku kwezi kwa kane inyuma yo kwemererwa kwa Kongo kwinjira muri EAC. Bumvikanye ko babwirizwa kuba yindi nama irimwo abakuru b'ibihugu vyose bifise abagwanye mu buseruko bwa Kongo, gutyo Perezida Ndayishimiye abona gutumigwa. Ibiro vya Perezida Tshisekedi vyatangaje kandi ko umukuru w'ico gihugu yabwirizwa gutanga raporo y'ingene umutekano wifashe mu buseruko naho agejeje agwanya umuhari M23 wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice vya Rucuru, Canzu na Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru. Muri ivyo bice umuhari M23 warateye ibirindiro vy'abasirikare, abanyagihugu baromoka imbere y'uko umuhari utangaza ko usubije ibigwanisho hasi mu ndwi iheze. Ingabo za Kongo zagirije Ubuganda ndetse n'u Rwanda ko bishigikiye inyeshamba za M23. Iki gisirikare cerekanye kandi abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda cafatiye ku rugamba. U Rwanda rwamiriye kure ivyo vyagirije ruvuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi mu gisirikare c'u Rwanda. Ibi nivyo vyatumye Perezida Tshisekedi asaba bagenzi we bagize umuryango wa EAC igihugu ciwe giheruka kwinjiramwo kumufasha gukemura ikibazo c'umutekano muke mu buseruko. Uku niko yabivuze. L'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée ati kugwaniriza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yaba y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba nivyo tubwirizwa gushira imbere. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu vyacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo vyerekeye inyungu rusangi. Erega ibihugu bitari bike vya EAC dusangiye vyinshi nk'ururimi, imipaka n'ibindi. Sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizokwisununura kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere, ariko nibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. EAC yari yemeye gufata mu minwe ico kibazo. Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi bemeje ko bitabiriye iyi nama yo kuri uyu wa kane i Nairobi muri Kenya. Gusa umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame na Yoweri Museveni w'u Buganda ntaco bigeze batangaza, ndetse n'ibiro vyabo bikunze gutangaza ingendo zose zabo banyacubahiro ku rubuga rwa Twitter ntaco babivuze ko. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko u Rwanda rwaserukiwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Vincent Biruta. Ubuheruka Perezida Museveni yavuze ko kabaye akaryo keza ko guhura na mugenzi we Paul Kagame mu gihe ibihugu vyabo vyari bimaze imyaka 4 bidacana uwaka. Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteza amatwi amuraba mu maso. Umwe mu baraba ibintu n'ibindi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye ijwi rya Amerika ko bari biteze kubona kuri iyi nshuro Perezida Kagame yicaranye na mugenzi w'u Burundi Perezida Ndayishimiye. Abo bibutsa ko ibihugu aba bakuru b'ibihugu batwara bimaze imyaka 7 bitarabana giza, ndetse n'imipaka ikaba yugaye ataruja n'uruza. Abo baketse ko iyi nama ya EAC yari kuba nk'umuhuza wa Perezida Kagame na mugenzi we Perezida Ndayishimiye iruhande yo gukemura ikibazo c'imigwi igwana mu buseruko bwa Kongo. Gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta tangazo risoze iyo nama ryari bwasohoke. Dukosore gato tubabwire ko umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yitabiriye iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya, ndetse imwe mu myanzuro yagezweho muri iyo nama nk'uko tubikesha imbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi nuko Perezida Felix Tshisekedi yemeye kuzahura kuri uyu wa gatanu na bamwe mu bahagarariye imitwe irwanya ubutegetsi bwe, ndetse abakuru b'ibihugu bemeranyije ko ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Kenya,
Uburundi ndetse na Kongo bizahuriza hamwe umutwe w'ingabo uzafasha kurwanya imitwe y'inyeshyamba iri mu gihugu cya Kongo. Bakaba banasabye ko iyo mitwe cyane cyane irimo ituruka mu bihugu bitari Kongo yashyira hasi ibirwanisho hanyuma igasubira mu bihugu byabo.